ubupfu n'ubuzimire bw'umuntu yabanye n'abapfumu ntapfa avuyeyo naho bazomugosora indevu ntizizohera. Kuko niyumvira nti ninapfa jewe abana banje iyo miti izosigara ibakingiye. Ubupfu n'ubuzimire bw'umuntu yabanye n'abapfumu ntapfa avuyeyo naho bazomugosora indevu ntizizohera. Haleluya. Amen. Umwami wanje ati jewe ntitwirirwa turaharira. N'ubu nyene ndakubwiye nagiye kuva hasi kwijwi rigize gatatu. Nza numva umuntu ari karamvyura ino gutya mu bitugu aramvyura aranyicarika. Nicaye hamwe ntabona ntangura kubona ho hose ndabona inzu y'amabuko ibitoki hepfo mu babanye. Hemwe hanyuma ibi ni bitangaza gusa ndashira utuboko hasi ndava hasi hamwe bahora barinda kunterura mugabo kubera mu birenge nari namaze amezi menshi sintambuka nkumva umenga ngendera ku misumari n'ibikwashu ndinjira mu nzu igitanda nturira urumva kuva ngifatwa naryamye aho nyene aho hantu Esiteri yanshikanye antoye mu nzira nahamaze ayo mezi yose umwanda mukuru na muto vyose vyabaho uwo mukobwa wanje basha burya abantu babashinga nta usanga bapfunagiza abagore ngo wavyaye ubukobwa wavyaye abakobwa. Imana yabaguhaye umwana n'umwana Imana yamukuroranirije agukorera ibikorwa biteye ubwoba kandi akanezereza umutima wawe. Hanyuma uwo mwana niwe yahoraza kuntegura mu kibanza papa wiwe atari hari ariko uwo munsi Imana yonyene niyo yikoreye iranterura yonyene iranyinjiza mu nzu ndurira kuri ca gitanda ya miti yo nayimanitse yose ndatuma ukuboko ndayikwega ndayimanura ndinjira munsi y'igitanda hariho antuzenya kazihebe kangana gutya kari gatsindagiye imiti nakuye ku bapfumu benshi ngira ngo imwe ntakimenya n'ingene no ikoresha mugabo nkumva nti kizima imiti iri hariya ku mutwe waho ndyama niyi nkingira niyi ndaririye niyi nzigamira abana. Ivyo vyose nkavyizera mu mutima uko kuko nabihawe n'abanyabwenge bitwa ngo n'abapfumu. Hanyuma kakazihebe ndaterura mpitana ya miti yose nshira muri kakazihebe ndatwara hamwe mwiwese nabwiwe ndaheza ntayo ndaheza ndagaruka hahandi ndicara. Uwo munsi narabonye n'izuba rirenze haragera no mwijoro mbona mugabo nasubiye guhuma kwa kundi kugeza Kristo Yesu umunsi wiwe yagernye uwo kwezi kwa11 yuko ari wazombohora. Hanyuma urumva ya maraso yose umwami wanje yayakamije mugabo bukeye na uwo munsi nyene narafashe bwa bududu ndasekura ndacumba mushinga ntahe wanjaje agira arinjira asanga ubugari buriko buratuma umuhisha arifata gutya ngo hewe ntisa ngo mbarira umuntu yakuzanye ngaha nti nukuri Yesu niwe yanzanya nti Yesu niwe yanzanya ngo we Yesu mwahuriye nti jewe Yesu twahuriye ku buriri ngo mbega ivyo uvuga nibiki Nuwo munsi rero ibintu byahindutse ngo mbanza ngo mbarira umuntu yankoreye iciza ngo umuntu yaje kunyanikirira irya myumbati nti Yesu niwe yayanikiye ngo mbega urafise umutwe jewe ndafise umutwe ndafise ubwenge mugabo uwo munsi hari ibintu Imana yankoreye ngo uwo munsi uremera Imana ngo Bikira Mariya wamushize nti nukuri uwo munsi Bikira Mariya namushize hari inyuma y'ikigo Nuwo munsi Yesu niwe yakoze ndamushingira intahe ya bya bindi byose yo mbona arakukija ipataro yari umuntu yiyubashe amezi n'amezi gikoni ntikizi n'umukubuzo yapfukamye muri ivyo bintu arapfukama arasenga arashima Imana kukabonye ivyo bitangaza Yesu yankoreye bimwe yavuga ati abagiye kuja gusenga baza kuza bashika babona ibitangaza vyasigaye birakoreka ngaha nawe yashitse asenga ashima Imana apfukamye mu myanda. Haleluya. Ndashimira rero Yesu yampaye ako gakiza mugabo uwo munsi iryo joro ryose naraye amahoro bukeye saa 11 abadayimoni bati ubu rero tugomba tukurya kumunyenga nyamunyenga uko turabona ko uzohava ducika
Urwo ruhusha rwose rwarinze ruhera ndi ku musaraba kugeza ku munsi wa Mungu Mutamati. Ubu rero amajoro n'imirango namaze biranduhije, ntegerezwa kukujana. Jewe nopfuma ndaguheka mu mugongo nkagushikana hariya mu Kibogoye, ukagenda kuja gusengerwa, ugakizwa, ivyo vyose bikarendurwa. Kuko numva Bikira Mariya kandi ari kirya gishusho cari caramogoreye mu mutima wanje atawogihanagura. Nti mva ku mutwe, genda jewe undekeraha, ari ugupfa mve bimarire mve, jewe upfa karenda uheze umpebe. Hanyuma yarigiriye kuja gusenga, none sinamwankiye ngo ngangatije mu gitanda, nza numva ryajwe ngo Domitira ngo urase kuja kwakira agakiza, ngo kuva uyu munsi ugomba ubone n'ibitari ivyo. Numvise ivyo nti mbega yemwe, ibi bintu bizoza biruta ibi ndiko ndabona maze mwamezi n'ayandi, bizoza bisubira kundusha ukundi. Ntihave ngende manura impuzu nazizingira kuko ndaheza ndagenda, abambona ngenda ndahenagurika ngo mbega Domitira ujahe, nkaza numva ijwi rimbwira ngo ntukure ko n'ururimi ntihagire ico bishura, bandanye ugende. Ngwewe bantu basenze ngo reka kwirigura aza kutugora, ngo twebwe tuze kurirana inderuzo ngo imukobe, ngo tuza kuza kugukura ikiziga, ngo subira muhira, ngo twebwe twashitseyo, ngo twasenze na wewe twagusengeye, ngo ni data wa twese. Nkabandanya nkagenda, nsanga Imana yateze umutego umugabo, ikingarira batura hasi, abana bararira hariya. Ici Imana yakoze nta mwana yakomeretse canke ngo avunike, nawe nyene ntiyavunitse. Hanyuma umudamu duhuye ngo rega Siriro, ngo he wa muntu wawe, ngo murindire nguwo araje. Nawe yarari karasubira guterura abana bashireko bagende mu Kibogoye. Ahindukiye abone ni jewe, nawe nyene ngo yagiye yumva kangutse ati mbega yemwe ico kintu kimushize mu magira kikamuzana yigendera nigiki. Acara arandindira, ndamushikiriye ngo mbega weho nibiki. Nhoya ntireka gira ningoga nshira kunjane, ntihari umuntu iryajwi rimbwiye ngo ko nase gukizwa, ngo ngiye kubona n'ibitari ibi, nta magorwa nabonye, ntinjana mvume nja kugwa mu Kibogoye. Haleluya. Umushinga ntaca arabwira abana ati fata inzira ya Mukobe, nanje mama wanyu ndamuzane. Imishatsi yari yaragararije, agize arambwira ngo ndakumwe kubera ivyari muri jewe ntemerewe ngo egome niba kumwe, akanshira kumukasi ngo ni itegeko ry'umugabo. Guhera ubwo narara ndarira, nirigwa ndarira, urundi ruhusha rugashikana kuri wa munsi yamwerako, nirigwa ndarira kandi tukirigwa turakorana ndiko ndarira, simvuga ndikiragi, naho yambwira ijambo naca numva ngo ntumwishure kandi yaragukuye kurya mushatsi. Hanyuma nukuri yahise aratira igisokoza ahantu Mukobe, nico yasokoresheje mu mutwe, aranjana aranshikana mu Kibogoye mu rusengero. Ndahashitse mu rusengero, nukuri abantu bamenye Yesu ntibakamuhebe. Narashitse mu buruhukiro, vya bindi vyose, ya magogwa yose, ya marushwa yose yahereye ahantu banyicaritse ku musenyi wari warasigaye bakazira bashariza ingoro y'Imana. Yarajanya aterekaho, yaterura kujya ku mwana ufata munsi no ku bitugu, ugaheza ugatereka ahantu, aratereka kuri wa musenyi. Baririmba amakorasi, ayo makorasi ukamenga ari karashwangamura vya bindi muri jewe, bigasiganwa numva jewe nkigira gutya kuko navyumva muri jewe. Abicaye imbere yanje ngira ngo bagira bati ari byo vyose ujya n'umusazi. Hanyuma gushika vya bindi vyose vyahereye kuri uwo musenyi mu rusengero, baragize bati abantu bagwaye nibaze muze gusengerwa, tubarambike kwibiganza. Mutama rero ava mu kibanza ngo araje kuza kunterura, twahuriye hagati mwiranje, jewe nyene nigendera ku bwa Kristo umwami wanje yahejeje kunkura ku butegetsi bw'umwami w'ikuzimu no ngaha mwisi yagize imboha abantu. Azabona jewe ndiko ndaneganega nagatwe n'akazuru, ndagenda ndapfukama ku musaraba,
byose byahereye hariya mu Kibogoye. Ndataha amahoro nije nishikanye urugendo tugenda amasaha 2 kuvayo gushika muhira. Ni jewe nitahanye ikinga yarizanye riri vide ntaco yapakiye cirigwa kiramurusha. Yesu yari yamuruhuye. Nca ndonka amahoro kuvaho umutima wanje ucurazinukwa ivy'abapfumu urabizinukwa gose mu mutima wanje. Yesu arabifuta jewe mbona mbayeho mbona uruhusha ruraheze. Nca ntangura gusezerana nti mwami wanje mukiza wanje wewe wankuye ko y'amacumu n'amahiri, wewe wankijije bya byago byose byawe bwa butinyanka. Mana jewe nzokugwa inyuma gushika ku munsi wo gupfa. Jewe ndagomba ko nzopfira muri wewe, sinzosubira ku mupfumu kuva uyu munsi. Ni wabona nosubira ku mupfumu ivyo nabisezeraniye Imana. Ari ku munsi wa gatandatu nagiye ku rusengero nko kuwa Mungu heze. Kuwa gatandatu bari bavuze bati kuwa gatandatu abakeneye kubandanya kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo bazokwakigwe muzoze muraza saa 4 tuba dutanguye inyigisho. Navuye muhira mvuze nti Mana yo mwijuru hako nzosubira mu bapfumu nzokwemera nze ndanonoka. Iyo bazovuga igikorane aho bazovuga ubutumwa jewe nanje nzoba ndiyo. Ya misi 3 nahora ngenda muruhusha ngenda nirigwa ndambije nkomera amashi ibifaro, nkomera amashi abatama n'amenyo yaheze bambara ibikoti binuka. Nti nanje nzohora nje imbere y'Imana nje kuyisenga ndayihimbaza. Nti ninabona amezi 3 araheze umwana wanje canke jewe ntari yishano. Mana yo mwijuru jewe nzoca ntangura kugushingira intahe. Imana iramfasha, Imana iraturindira tuzigama twese. Nukuri kuva uyo munsi gushika nizi saha nta mwana wanje arasubira kuryishano kandi sindasubira mu mupfumu. Naho wondangira ngo uyu mubebe no ukuvugutira canke we ukavugira ngira nti nta mubebe ufise ubushobozi nk'ubwo nabonye muri Yesu twara hiyo. Nubu nimve nzoba mfuye hageze. Narasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ukubaho k'umuntu n'ugupfa kwiwe n'ukw'Imana. Baca bagenda. Jewe rero ndashima Yesu yampaye ako gakiza kuko haraho Yesu yansanze ndushe ndemerewe. Yesu niwe yahangobotoye aha abana b'abantu batari bashoboye kunkura. Uyu munsi rero nshima Yesu kuko ibindusha n'ibimbabaza byose ndabiruhukira muri Yesu. Nubu kuva rero ico gihe maze kwakira gakiza Satani ati ubwo Domitira wewe wari umufana wa kazi wanje none urantaye. Ubu rero nzoza ndumusore mwiza ndakurye, nze ndi inkumi nziza ndakurye, nzoza ndiki ndakurye. Uwo Yesu ntuzosiga utamuhevye utamutaye. Nonsa umwana twakijijwe amaze umwaka n'amezi 6 acafatwa n'intandara. Ndapfurupfu ngenda kubaganga imurayi ngenda aha mu Gisuru ngenda ayimugera ngenda ku Kibimba ngenda byose biranka. Bansubiza mu Mutoyi namuvuje y'umwaka wose nja kumufatira y'ibinini ngo ni intandara. Kumbe n'abadayimoni. Abantu barandemera mu rugo tumaze gukizwa ntawe twarahuriramwo n'umucanwa barawutwima kandi tubona umwotsi afumba. Ngo abantu bakijijwe mu bamugisabo mucanwa ntimwakiza ubukene. Dutangura kwiba ko ku kibiriti. Mugabo bumvise ngo Fideli wanje aragwaye baca baza bariruka kuraba. Ngo ubwo Domitira urubahuka wewe nturumurozi ngo abakizwa murabicanye. Ngo urubahutse mwarabo kuko uwa mwana yari umwana w'inzobe umwana mwiza. Baca bamwita ngo ni mwarabo. Ngo urubahutse mwarabahwere ngo nuko gukizwa. Ngo aho wosimba ngo mujane ku mupfumu ngo ntiwoheze ukazosaba imbabazi ngo kazokwirega. Ngo mugabo ngo umupfumu yamukijije. Nkaza numva ijwi ngo kandi nivyo. Nkaza numva irindi ijwi ngo none aho umwana aho Imana yakuremera uwo mwana umupfumu bari kumwe. Ngaca nkurikira ryajwi nanje ngaca mvuga nteregaye aho Imana yandemera uwo Fideli nta mupfumu yabona. Ngo basi muduhe bagaca bahindura ngo basi muduhe. Kumbe Satana mpinduriye ko siseme ninamubaha bamujane ku mupfumu. None sinzoba nkoranye na wa mupfumu. Umwana ko ari je ndamugabira abadayimoni ngo abanyamahanga baba ari bo bamujana. None ntiwumva ko nzoba mfatanije nabo. Ngaca mpindura nti jewe uwo Tereza kugitwe nagomba ragure nagomba zure n'abapfuye jewe sinzosubirayo. Umwana wanje nawe nubu napfe
adapfuye naho nubu nabeho ni ku bugombe bw'Imana. Hama nyoku byagiye kurangira gute kugira ngo isaha ubu tari kuraja mu bapfumu? Tubwire rero kugira abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV bumve ukuntu byagiye kurangira ubu kusigaye uri umukozi w'Imana nkuko babitumenyesheje. Ububasha bw'Imana bwonyene nibwo bukora muri jewe. Ubwo rukundo rwa Yesu, kuko Yesu yavuze ngo erega mwebwe muri abakunzi banje, none ndi umukunzi wiwe, yarantoye ngo mbe umukunzi wiwe, kandi yaravuze ngo mwebwe sinzobaheba sinzobahemukira. Ibyago byose bimbaye ko nza mbona Yesu antabara, naho umwaka wompera ko ndi muri ayo marushwa, simpindukira ngo nje kuraba iyo umupfumu namwumvise, simpindukira sintera njayo ngira nti Yesu niwabona ko nkwiye gutwagwa n'iki cyago cyangwa uwanje agatwagwa n'iki cyago, nakazi kawe niwe wamuremye kandi niwe wumushikira. Mugabo umwana wanje cyangwa umugabo wanje cyangwa ubuzima bwanje bumve ko dutandukana umubiri n'umutima, ntahemukiye izina rya Kristo Yesu, kuko intahe nashingiye umwami wanje noba ndazisibanganije, noba ndazigeretse ko imikoshi ya Satani n'abadayimoni. Jewe kugeza n'uyu munsi ntunzwe na Kristo Yesu. N'ubu urabona ko ukuboko kwamugaye n'ukuguru kwamugaye, aha ni Satani yabinkoreye ngo arabe ko nohava ngahindukira ngasubira kuza kumukorera. None webo kubohera isato mu mugongo ugasiba utayishoreye ku bapfumu uti ni muntabare ni munkize uwo muzigo uwo musozi nikoreye, ariko iyi sato nayihetse amezi 9 iri ngaha mu mugongo, nkumva yigorora. Urabona kurya inzoka yigorora kikigorora, nti mwizina rya Yesu uratsindwa. Nukuri Yesu niwe yayintabaye. Urabona ko n'ukuboko kwamugaye n'ukuguru kwaramugaye, muga mwami wanje Yesu niwe yayimbohoye, ntatukishije izina ryiwe, ntamuhemukiye, wenye narantabara arankiza. Jewe nabohokeye mu gihumbi muri ca gikorane cakoranwa na Moses Krora, nije kimuga ca mbere kuko naguma ntunaraye muri zirya nkoni z'ibimuga, umugongo wari waratunye narahetaraye, niho Yesu yambohoreye ibibando nahora mpagararamwo. Umwami wanje yabinkuriye ko harya ukuguru kwari kwaraheze hejuru kwarabaye gutya, nza numva kurakorotsa umuvuga butumwa agize ati ibimuga n'impumyi ntihagira umuntu abifata ngo ari karabizana, impumyi ntihagira umuntu ayifata ngo ari kara. Mu kwizera kwabo uwizera icyo atarinze kubona naze mwizina rya Yesu atahakize. Abantu babona mpenagurika ngomba kurunduka ngo hinge bansegura batoya sigaho, babona ndiko ndagenda kuko nagira nti mwizina rya Yesu singwa, mwizina rya Yesu singwa, mwizina rya Yesu. Bagiye babona ibikoni ntaye hasi, babona ndiko ndahonyora, nagiye numva kuguru guhonyora hasi. Kugeza n'uyu munsi nshima Yesu, numva atakintu cyo ntandukanya n'umwami wanje, kuko nibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega n'igiki cyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana, mbega namarushwa namakuba n'uruhamo n'inzara n'uguhamwa n'ukugenda ubusa canke n'urupfu. None ibyo byose aho numva umutima wanje numva atakintu cyo bintandukanya navyo n'umwami wanje, urukundo yantunze ntirugereranywa ntakorugera. Nanje mu munsi nshima Yesu. Amina. Niwe kimazi canje. Mugira kaja mubwiye abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV amace turangiza. Abantu jewe ico nobwira abantu bose bariko baradutega amatwi, abatubona n'abatatubona, abatarakira umwami wacu Yesu n'abamwakiriye, nuko uwamaze kwakira uwo mwami ntakamuhebe. Hari korasi baririmba ngo uwamenye Yesu ntakamuhebe, ntukamuhebe sinkamuhebe, uwamenye Yesu ntakamuhebe. Uwo mwami wacu ni mwiza, n'umwami w'amahoro, umwizera muha ubugingo, uwamenye Yesu ntakamuhebe. Abamwakiriye nibemere barushwe, nibemere bahamwe, nibemere bicwe, nibemere bagende gusa. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo uwuzogomba kurokora ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwuzobuheba kubwo urukundo afitiye Kristo Yesu, uwo nawe ari Yesu nyene yabumuhaye, niwe azobumusubiza. Tuzogenda twicwa mugabo ntabansi bazoduhamba nitwaguma muri ako gakiza, ntiduhemukira izina rya Kristo Yesu.
bataramwakira nabo nobahanura nibavemwo abantu bagifise ibimazi bakishimiye ibiheko. Bamwe barima ngo nibo kwimbura ngo badafise ibiheko. Twebwe twamenye Yesu usohora imbuto uvuga uti mwami wanje izi mbuto ndagiye kuzitera ndazimijagije amaraso ya Kristo Yesu, nta barozi nta bapfumu nta bintu na bimwe bigenda bitwabuye. N'ivyatwabura naho tuzoba turiko turageragezwa mugo nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mugororotsi umwana wiwe yasegerereje, ntituzokwishwa n'inzara. Abataramumenya bakizeye za ndasago nibagombe baziva inyuma, kuko harya baba bariko barakamira amaraso Satani n'abadayimoni. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ikuzimu imihogo yabo yamirangaye, irangajwe no kurya inyama z'abantu. Iyo mihogo ikuzimu irangajwe no kugotomera amaraso y'abana b'abantu. Rero twebwe natwe twamenye Kristo Yesu tukagendera ijambo ryiwe tukizera izina ryiwe, dutwikiriwe amaraso ya Kristo Yesu, turi kw'igitinyiro c'umukiza wacu Kristo Yesu. Tugenda barozi batubona, tugenda batuvuma, tugenda badutega, mugabo ntitugwa. Niyo tuguye Kristo Yesu araturamira tukavyuka, tugenda babona kandi bikababera inzoberanya igituma batwimbira ivyobo, mugabo ntiduhambwe kuko turafise uwapfuye akazuka, uwo ni watuneshereza vyose. Umwami abahezagire. Haleluya. Ijambo ry'Agakiza TV turabashimiye. Yego nanje ndabashimiye mwebwe mwaje kuza kutugendera, hanyuma mugaheza mukadusokoroza akari mu mitima yacu, ico Kristo Yesu yatunyegeje mu mitima kugira ngo tukigendere. Mwumve urukundo Kristo Yesu yadukunze, namwe yabakunze, yuko ataco rugereranywa. Umwami abahezagire. Namwe abahezagire. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV turabashimiye uburyo mushishikara kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika ku nyota. Subscribe kuri channel yacu, share nayo nyene ntimuyibagire. Kuri microphone mwari kumwe nanje Alexander Ndayikorere, inyuma ya kamera hakaba hari Gasuku. Tuzosubira mugira amahoro y'Imana.